Muje mu Burundi hakomeza imyidogo igendanye n'umutekano muceya ndetse n'itegurwa ry'amatora atameze neza nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko bikomeje kugenda biboneka. Leta y'u Burundi yongeye kwamaganira kure ibikomeje kugenda biravugwa ku ruhande rw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Mu misi heze nibwo rero ubwo hotanguzwaga igikorwa kigendanye no kwibuka abanyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 31 urongoye umuryango ibuka nyine ngaho mu Rwanda yarumvikanye aravuga yuko ibihugu biri mu Burundi, Republique Iharanira ya Kongo ndetse n'Ububirigi bikwiriye kurengutswa imbere y'ubutungane kumvo z'ibi byabakomeje kugenda barakora. Leta y'u Burundi rero nyine yaravyamaganiye kure maze garagaza neza yuko ivyo bintu bidakwiye ndetse ivyo bintu atari byo, bamenyesha yuko nyine aba atakibazo bariko barakora. Nyuma y'amajambo rero yaje kongera kuvugwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga, Uburundi bukaba bwongeye gutera kamo buvuga yuko aho kera ingwano ishobora kuba yotangura igihe icyo aricyo cyose. Ni mu gihe rero nyine ngaho muri icyo gihugu c'ubanyi c'u Rwanda hakomeje ibikorwa rero nyine byo kwibuka ku nshuro ya 31. Yagize ati ingengabitekerezo y'amoko mu karere nyine irasigaye mu Burundi ndetse no muri Republika Iharanira ya Kongo na Ambasaderi Vincent Karega. Aya ni amajambo yaje kugenda aravuga nyine nkuko bigaragara na ambasaderi cyangwa nyine nkuko bigaragara n'umushikiranganje w'imigenderanire nyine wihariye w'u Rwanda nga mu karere k'ibiyaga bigari nyine Vincent Karega yaragaragaje ko mu Burundi ndetse no muri Kongo nyine ariho hasigaye ingengabitekerezo y'amoko muri kano karere nyine duherereyemwo. Na amajambo Uburundi butongeye kwakira neza nyine aho bwahise burasohora itangazo rikomeye cyane rigaragaza neza yuko nyine u Rwanda rukomeje ubushotoranyi haba mu mvugo ndetse no mu bigendanye n'igisirikare, aho bivuga yuko nyine bafite amakuru agendanye no kuba Burundi bwaba buriko burashaka kugabwaho igitero, haba ikigendanye n'amasasu ndetse n'ikigendanye n'amajambo nkuko bigaragara canga nkuko bakomeza kugenda babitangaza. Ibi byose birakomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga ku buryo rero mu Burundi bama bagaragaza ko bakomeza kugenda bitegura ingwano. Ibi birakomeza kujyana kandi n'uburyo umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Koriyo akomeje kugenda arashishikariza abanyagihugu nyine gutanga abana nyine canga se gutanga urubyiruko rwabo kugira gwinjire igisoda ndetse n'igipolisi mu Burundi kumvo zo kugira ngo nyine barabira hamwe canga se nyine barebere hamwe uburyo ibigendanye no mu Burundi cyane cyane nyine bokomeza inzego z'umutekano canga se bokomeza nyine ibigendanye n'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi ibikorwa bigendanye n'amatora mu Burundi bikomeje kugenda birazamba ku rugero rudasanzwe, aho atavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gushimangira ko amatora mu Burundi atayahari, nta matora ategerejwe kuba, nta matora ariko arategurwa, bakavuga ko ari igipfungo cyamwe mu bo ku ruhande rwa CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugira muri uno mwanya akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko hano mu Burundi igihe icyo aricyo cyose hashobora kuza kwaduka ibindi bihe bidasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Bamwe mu bakurikiranira hafi bikomeje kugenda biraba nyine bakaba bemeza neza yuko nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine amatora ashobora kuba yomera nabi igihe ikariko cyose mu gihe nyine atotegurwa impande zombi, haba urutavuga rumwe na leta ndetse nabo ku ruhande rwa leta batariko baravyemeranyaho. Muri rusange tugiye kurabera hamwe rero ayo makuru yose akomeje kugenda aravugwa, ayo makuru yose akomeje kugenda aratangazwa. Mwaramutse neza cange mwiriwe vanye naho muherereye, ndabahaye ikaze kuba twumviriza nga kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru nk'ibisanzwe nyine abari karavugwa na cane agaruka ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese turebere hamwe ibikomeje kugenda biravugwa, ibikomeje kugenda bitangazwa, ibikomeje kugenda biradushikira muri uno mwanya. Abari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe mwese cange mwaramutse. Urashaka gufyonda anditse s'abonner cyangwa ugatanga ibyumviro byanyuze muri commentaire, ibintu
bigaca biramera neza, ibintu bigaca birafata iyindi ngingo nyine muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese nyine, reka amakuru tuyatangurire mu Burundi. Umuvugizi w'intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano, Bwana Pierre Nkurikiye, arahejeje gushira ahabona rero nyine itangazo remereye cyane, itangazo ry'uburakari, itangazo riteye ubwoba rigaragaza ko ibiriko biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa n'ibikomeza gutyo ibintu bizotuma Uburundi ndetse n'u Rwanda byinjira mu ngwani ikomakomeye cyane. Uburundi bumenyesha yuko amajambo amaze iminsi arifashishwa ari amajambo ateye impungenge ndetse agaragaza neza yuko u Rwanda rwari ruri mu mugambi wo gutera Uburundi byaba byanze bikunze. Uburundi bukunze kugaragaza inshuro nyinshi amajambo agendanye no kuburasaho, nyamara u Rwanda ntiruba rwabivuze cange ngo runabitangaze. Icyakora abarundi barashingira ku majambo aherutse kumvikanwa nyine na bamwe mu bategetsi bo kuri icyo gihugu c'u Rwanda, bavuga yuko Uburundi bukwiye kurengutswa imbere y'ubutungane kimwe na Kongo ndetse n'igihugu c'Ububirigi giherereye ku mugabane wa Buraya. Ahandi majambo rero yaje kugenda arashigwa ahabona nyine avuga yuko mu Burundi no muri Kongo ari wasigaye ingenga bitekerezo nkuko byama bigaragara. Nkuko yabivuze ambasaderi wihariye cange umushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari nyine Vincent Karega yaragaragaje ko mu Burundi no muri Republika Iharanira ya Kongo ariho nyine bivugwa yuko hasigaye ingenga bitekerezo y'amoko nyine muri aka karere. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku ishusho nyine y'ingenga bitekerezo y'ivangura mu karere k'ibiyaga bigari yatangiye nyine mu gikorwa cyo kwibuka ihonyabwoko ryarakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nk'uko bigaragara ni igikorwa cyobereye nyine ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kwa 2025. Byaravuze ko kuba rero nyine muri iki gihe u Rwanda ruhangayikishijwe n'ingenga bitekerezo y'ivangura ikomeje gufata intera nyine mu bihugu by'akarere, bigaragaza ko rwamaze gutera intambwe rifatika mu kuyihashya. Uyu mushikiranganje Vincent Karega yaragize ati turacyabona kwica, kumenesha ndetse no gushyira mu buhunzire nyine abatutsi. Ubwo ni mu Burundi ndetse no muri Kongo, kuko rero nyine muri Tanzania hari abanyarwanda bitwa abaha ariko kandi ntawe ubyitayeho muri rusange. Yarakomeje ati no muri Uganda barahari ariko itegeko nshinga rirabarinda, kuko rero nyine na Perezida Museveni bajya rero babicishaho nyine bati umunyarwanda barashobora nyine kuba bafise ukuri cyangwa se nyine batagufise, ariko ntabwo bimuviramo nyine urupfu cange kuva mu mwanya arimo. Yarakomeje agaragaza ko ngaha muri kino gihugu cacu cyo mu Burundi nyine ibibazo bishingiye ku moko biri ku rundi rugendo nyine cyangwa ku rundi rwego, ndetse ko ingaruka zabyo zigera nyine no mu bindi bihugu bitari ibyo mu karere, kuko rero nyine byakira abahunze ingaruka zikabizabyo. Ati mu Burundi byarafashe indi ntera nyine, niyo mpamvu dufise impunzi hano z'abarundi ndetse no mu Burayi ndetse na Canada zarahunze imbonerakure. Hari n'ikindi gihe nyine bigeze guhunga izindi zimeze rero nk'intera hamwe, kuko rero kuko iyo ngenga bitekerezo irahari kandi binaca ku maradiyo ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ambasaderi Vincent Karega yaragaragaje ko kandi igihangayikishije ari uko nyine abandi bantu batazi ukuri kw'amateka yo mu karere, ari ubwo bumva nyine bivugwa bakagira aho rero nyine babona banga abatutsi bagendeye nyine ku kigare. Muri RDC Ambasaderi Vincent Karega yaragize ati abakongomani barize ubumenyi bw'isi n'amateka, baravuze bati Ruberwa Azarias warabaye vice perezida wa RDC nta kuntu nyine yaba umukongomani. Wababaza ati kuki rero nyine ataba umukongomani, iwabo ari mu Minembwe kuva ku bisekuru nyine bati nuko nyine ari umututsi kandi atamututsi yabaye umukongomani.
uyu mudiplomate yaragaragaje ko nyine muri RDC hari amoko ashika mu majana ane ariko kandi ko bamwe mu bantu baho nyine bavuga ko umututsi yaravuye muri Ethiopia cange mu Burusiya bakamwita umunyabyaha ugomba kuba rero ngaha mu Rwanda. Yaravuze ko kandi muri RDC iyo ngengabitekerezo mu banyekongo igaragara ndetse no mu bize bafise impamyabumenyi nka Dr. La, kandi nyine ko ntabyo leta yaho nyine yashyize ko nkuko bigaragara gushika uno mwanya nkuko bikomeza kugenda bigaragara cyangwa nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira. Aya majambo cyangwa se ibi byaje kugenda bitangazwa nyine akaba ari bimwe mu bintu bitakiriwe neza n'ubutegetsi bw'u Burundi cange nyine n'indongozi z'u Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye arahejeje gushyira abona itangazo nyine itangazo rigendanye n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Iri tangazo rikaba rimenyesha ndetse rinagaragaza neza yuko nyine ngaha muri kino gihugu c'u Burundi nyine ata kibazo bafise, ndetse bakagaragaza ko bakomeje kugenda barashotorwa n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, maze akagaragaza neza yuko nyine mu gihe byoca birakomeza gutyo ingwano izoca iradukira ndetse ikazaca irafata urungi rugero runini nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nubwo bihagaze gutyo abatari bakeya bemeza ndetse bakanagaragaza ko nyine ibikomeje kugenda bigaragara biteye impungenge. Igihugu c'u Burundi kivuga ko nyine nubwo kizi neza yuko benda kugitera kiriteguriye neza nyine gukora byose, ndetse kiriteguriye neza nyine kuba cyo kwigwana ko, ndetse kivuga yuko kimaze kugira abasoda bakwiye nyine ku buryo nyine bashobora kuba bokingira igihugu, ndetse n'imbonera kure zirahari zikwiye nyine ku buryo atakibazo c'umutekano nyine gishobora kuba cyo kwaduka canga se nyine nkuko amakuru akomeza kugenda nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akabashimangira ndetse anagaragaza neza yuko mu Burundi ibigendanye n'ibikorwa bigendanye nyine no kwigengesera mu bigendanye n'amatora, cyane amatora yimirije mu Burundi nyine bategura ndetse biteguriye neza kuba bo bikingira ndetse bakaba bagwana na buri kimwe kose. Nyamara bigendanye n'amatora mu Burundi birakomeje kuba ibibazo biremereye cyane ku buryo abatari bakeya basigura ndetse bakerekana neza yuko ikibazo cy'amatora mu Burundi gikomeje kuba ingorabahizi ku mvo zigendanye n'ibigendanye n'amatora, ku mvo zigendanye n'ibigendanye n'umutekano muce, ku mvo zigendanye n'ayo moko twoca turavuga nkuko bigaragara. Nubwo leta y'u Burundi yamira bihakana mu Burundi ikibazo kigendanye n'amoko kiraheze kandi si canone kugeza uno mwanya, cyane noneho iyo utari mu mugambwe uri ku butegetsi ufise ibyago byinshi byo kuba nyine wonyuruzwa ukabarizwa igufa ndetse ugahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umenyesha yuko witeguye kuzukwivuna nyine mu gihe hagira ugerageza gutera Burundi aho iyo banyuze hose cange aho iyo baciye hose nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mugumyabanga mukenyera rugamba wese utegerezwa gutegura nyine umwana azokwinjira igisirikare kugira ngo nyine igihugu kizoronke abazokirwanira, kuko rero igihugu kirarwanirwa ntigitangwa akanakamo rero gategwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nyiri teka Reverend Ndikuriyo ati mukenyera rugamba urafise abana batatu utegerezwa gutegura umwana umwe akazokwinjira igisirikare, kandi akakamo nyine katuraba twese. Kandi amakuru dufise nuko ibi bintu bigiye gutangura kuba nk'itegeko. Amakuru avuga yuko ibyo byose biriko biraba ku mvo z'uko nyene mu Burundi ibigendanye n'umutekano bikomeje kugenda birazamba. Uyu munyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo aramaze imisi ahamiriza abarundi na cane nyina abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ko bategerezwa nyine kurungika abana babo mu nzego zo kwivuna abansi mu ntumbero yo kubategura nyine mu kuzogwanira igihugu. Ubushize kwigenekerezo rya 77 nyine ntwarane 2025 mu ntara nshasha ya Burunga yarasabye abagomyabanga bari baritabiriye amashengesho arangiza ukwezi nyine ko rero botegerezwa gutegura umwana umwe cange babiri bazokwinjira igisirikare cange igipolisi kumvo zo kugira ngo bazoce baragwanira igihugu. Ibi ni bigaragaza ko Burundi bukomeje kwitegura ingwano hasi hejuru byanze bikunze. Ibiboneka yuko nyine mu giyo ngwano nyine yo bibaye bo bafise ibitegiri by'abasoda bakwiye, aho yageze ati bigenda gute ngo ugira abana 8 ariko nyine ntutegura umwana umwe cange babiri bazokwinjira nyine igisirikare cy'igihugu.
ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatanu ndamukiza 2025 naho mu ntara ya Gitega ku munsi mukuru umukenyerarugamba day wakengezo umugambwe CNDD-FDD nyine abakenyerarugamba yongeye gutera akamo asaba yuko nyine abagumyabanga abakenyerarugamba mu bana bafise bategura umwana umwe nyine azokwinjira igisirikare kugira ngo hazoboneke abagabo bijunja n'ijambo nyine bazogwanira igihugu bibaye ngombwa nyine bakacitangira. Yarageze ati mukenyerarugamba urafise abana batatu tegura umwe rero nyine azokwinjira igisirikare cy'igihugu kuko rero nyine igihugu kiragwanirwa ntigitangwa. Reverend Ndikuriyo kandi nyine arafatwa nk'umwe mu bihangange bya CNDD-FDD ariko arategura ugwaruka nyine mu gihugu cyose abigisha nyine biganye ndetse no kugwanira igihugu ariko muri rusange ntacyo Reverend Ndikuriyo nyine Reverend Ndikuriyo nyine n'umugambwe ndetse na leta CNDD-FDD bategurira ugwaruka mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri buzura inzara nyine mu gihugu nkuko byama bigaragara. Gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda tugeraho rero akabasigura ndetse akaba nagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera ndetse batari bakeya bakaba bemeza bakanagaragaza neza yuko nyine nga muri kino gihugu cy'u Burundi ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze abatari bakeya. Gushika uno mwanya amakuru dufise amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba yerekana ndetse yemeza neza yuko ibigendanye n'urugamba biko birategurwa bivugwa yuko imbonera kuri zimwe na zimwe zikomeje guhabwa inyigisho na cane inyigisho zishobora kuba zobafasha nyine mu kwinjira mu bigendanye n'urugamba n'ibindi bisa nk'ibyo nk'uko amakuru yamara dushikira. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bagaragaza ko bateguye impungenge n'amatora ashobora kuba yo kwadukira mu Burundi cyangwa se amatora ashobora kuba nyine yoba muri kino gihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akaba agaragaza anerekana neza yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Mbashimira bakomeje kugenda muradukurikira bakomeza kugenda muratwumviriza twongeye kugaruka mu kanya turabiramwe ibindi bigezweho.